Ndabaramukije mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu ababandanya kudukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye, ndabifuriza agatondo keza, ndabifuriza gukomeza kumererwa neza cane. Turi mu gatondo ko kuri uno wa kabiri kw'igenekerezo rya gatatu Nzeri umwaka wa 2024. Mwese ndabahaye ikaze hano kuri ino mboneshakure ya channel yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta, amakuru akomeje kugenda aravugwa nyine mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugaruka ku makuru abakomeye cane irakomeje kugenda aravugwa ijya nino mw'isi, ariko cyane cyane nyine tugenda tugaruka ku makuru abakomeje kugenda by'umwariko agaragaza ndetse by'umwariko anerekana ibintu biba bikomeje kugenda biratangazwa nk'uko kandi biba bikomeje kugenda biragaragara. Ndabahaye ikaze by'umwariko turebere hamwe ibikomeje kugenda biragaragara, cyane cyane tuyaherenga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuko bikomeje kugenda bigaragara by'umwariko rero abasirikare bashika kuri 2 bishwe, abandi 4 barakomereka nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, akaba ari imwe mu bintu bigaragara ko byabaye by'umwariko muri rino joro ryakeye. Nk'uko kandi bikomeje kugenda bigaragara abasirikare bashika kuri 2 b'u Burundi bishwe, n'abandi 4 barakomereka cane cane mu gitero cyabereye mu ishamba kimeza rya Kibira, bikaba byabereye by'umwariko muri komine ya Mbayi mu ntara ya Cibitoke, ni mu buraruko bushira uburengero bw'iki gihugu c'u Burundi. Ni mwijoro n'ubundi ryakeye by'umwariko ryo kuri uyu wa mbere rishira kwa kabiri. Amakuru rero dufise nuko icyo gitero by'umwariko cobo cakozwe nawo muri Red Tabara, nyuma yuko rero bari bamaze imisi bavuga ko rero bamaze kugenda baratahura amakuru yuko baba bafise haba hari ukwitegura ku gitero gishobora kuzobagabwaho mu buryo bukomakomeye cane. Icakora bivuga ko rero inzego zijejwe umutekano ndetse n'abandi basirikare bo ku ruhande rwa Kongo baje kugenda baratabara. Ibi kandi bibaye mu gihe nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'ubundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atari muri kino gihugu c'u Burundi, kuko ku mugoroba w'ejo haheje aribwo yafashe rutemikirere ndetse n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, maze berekeza i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa, aho baje kugenda bitabira inama ikomakomeye cane, inama ihuza bamwe bayobozi bakuru b'ibihugu na za guverinoma ngaha ku mugabane wa Afrika, ndetse by'umwariko bakaba iyi nama ikaba igomba kuzasiga haranasenywe amasezerano akomakomeye cane. Turaza kugaruka kandi kubikomeje kugenda biravugwa abantu bashika kuri 3 basanzwe ari abanywanyi ba CNL bakaba bamaze kugenda baranyuruzwa, ndetse gushika none hakaba hariko haribazwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse by'umwariko bakaba bakomeje kugenda hibazwa by'umwariko impamvu abo mu muryango cyangwa se no mu mugambwe CNL usanzwe utavuga rumwe na leta cyangwa se na CNDD-FDD bakomeje kugenda baranyuruzwa umunsi ku munsi canke umunota ku munota, mu gihe urwego rujejwe iperereza nga mu gihugu c'u Burundi ariko ruri kugenda ruratwara abantu, ndetse hakaba hatariko haramenyekana ingene cyangwa se by'umwariko iyo baba bari kuganwa. Hari amakuru avuga ko rero nga muri kino gihugu c'u Burundi mu mbonera kure hoba hariho agatsiko rero kashizweho by'umwariko, ndetse kandi ngo abayobozi bakomakomeye baranakazi, ngo kakaba kazwe by'umwariko kuba kazi guhitana abantu, mu gihe rero hari uwo bagashiriye ngo ntabwo aca yongera kugaruka uko byakomeje kugenda bigaragara. Haracyariko rero harakogwa by'umwariko amatohoza yigenga, ariko kandi abo muri CNL bavuga ko rero ari akamaramaza ko bakomeje kugenda bibasigwa ku buryo bukomakomeye mu gihe bariko barategura amatora yimirijwe umwaka uza. Turagaruka ku makuru akomeje kugenda avugwa rero by'umwariko haba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ijya no hino ku isi, ku ntambara zikomeje kugenda zirahuza igihugu c'u Burusiya ndetse na Ukraine. Ndetse by'umwariko turaza kugenda tunagaruka ku bindi bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biraberamo ingwano, cane cane duhere turagaruke kuri Israel ndetse na Hamas, ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Turabaramukije mwese rero abatwumviriza muherereye ijya nino, mwese abatwumviriza muri hano mu gihugu cacu c'u Burundi turabifuriza igitondo cyiza cane, turabifuriza kumererwa neza cane. Abatwumviriza muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika, ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi yose turifuriza ibihe byiza, tunabaha ikaze hano kuri Burundi News TV. Ari ubwa mbere shitse ngaha rero cyonda anditse sabone kugira ngo by'umwariko ubashe kugenda urabana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, by'umwariko turebe mu rwego rwo kugira ngo tubashe kuzajya turabana 5 kuri 5. Ikaze amakuru tuyatanguriye nga mu gihugu c'u Burundi.
mu gihe by'umwihariko hamaze iminsi by'umwihariko haragaragara ibikorwa by'umutekano muce cyane ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Mu minsi iheze nari nabamenyesheje amakuru yuko rero hari amagrenade ashika kuri 5 yari yatoraguye hafi n'ikibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ndetse mu bindi bihe bigiye bitandukanye kuri kino kibuga by'umwihariko mpuzamahanga c'indege ca Bujumbura haragiye hatoragurwa ibiziga by'abantu, ariko kandi akaba atari umuntu wagiye amenya cyangwa se n'amatohoza yakozwe, nta muntu wigeze amenya igihe baba bariciwe ndetse n'aba baragizwe uruhare muri izo mpfu. Amakuru akomeye cyane rero azindutse aravugwa rero by'umwihariko ni mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri, aho ibiziga bishika kuri 2 by'abasirikare bishwe mu ijoro ryakeye by'umwihariko bajanwa n'imodoka y'igisirikare Bujumbura. Bane rero nabo bakaba baje kugenda bakomereka, bakaba bujyanywe mu bitaro by'umwihariko ibitaro bikaba bitigeze biramenyeshwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Inkuru kandi duhabwa n'umwe mu basirikare by'umwihariko ariko kandi akaba atabanje kwemera yuko twotangaza umwirondoro yiwe kubera umutekano wiwe, avuga ko abasirikare batewe by'umwihariko bari kumwe by'umwihariko n'ugwaruka rw'imbonerakure bariko barakizura mw'ijoro mw'ishamba rya Kibira. Iri shamba rya Kibira kandi bivugwa ko rero hoba habarizwamo bamwe mu basirikare baturutse nga muri Kongo, ndetse n'abandi basanzwe barizwa muri FDLR ndetse nabo muri FRN basanzwe barakorana n'izigabo z'u Burundi. Abangaba rero ngo bari bamaze imisi bishira hamwe mu nyuma y'inama zikomakomeye zakozwe hagati y'ubutasi bw'abarundi ndetse n'ubutasi muri Kongo mu nama yabereye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kitabirwa nabo ku ruhande rw'abazarendo by'umwihariko bahagarariwe n'uwitwa Jire Murumba ndetse n'uwari uhagarariye aba FDLR. Bivuga ko rero bari bariko barategura ibitero bikomeye cyane byo kwibasira uyu muhari wa Red Tabara. Mu minsi mike yihanze kandi nibwo Red Tabara yaje gushyira ahagaragara itangazo rikomakomeye ivuga ko rero yiteguye kwigwanaho ndetse yiteguye guhangana na buri kimwe cyose. Yavuze ko rero by'umwihariko izagwana ndetse by'umwihariko ngo idateze kuba yoshyira intwaro hasi, mu gihe nayo ubwayo by'umwihariko itari yakemurirwa cyangwa se ibyo yasabwe ndetse n'amasezerano yasinywe yarusha muri Tanzania atari yubahirizwa, ndetse n'amatora ngo abashe kuba yonyura mu mucyo nk'uko byakomeje kugenda biravugwa. Kuko kandi amakuru akomeza kugenda atugeraho rero by'umwihariko aba basirikare ngo baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho, bavuga ko rero by'umwihariko buba arabo muri Red Tabara, ngo baca babarasa abandi by'umwihariko ngo ababateye ngo bari bafise n'ibirwanisho bikomakomeye. Abasirikare bashika kuri 2 rero ngo baciye bitaba Imana, ubwo nyine bane bo baza kugenda barakomereka cyane. Icakora ku ruhande rwa Red Tabara akaba nta kintu na kimwe by'umwihariko bigeze baravuga cyangwa se ngo babashe kuba bogira icyo batangazaho. Icyakora kandi mu misi iheze, mu mezi aheze n'ubundi bagiye baragaba ibindi bitero bikomakomeye nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Igitero cabereye hafi rero ya Gacimbiri Mushaga ku musozi wa Gafumbe Geti ni muri zone ya Butahana. Abantu by'umwihariko baba muri ako gace rero bamenyesheje ko rero indwano zamaze amasaha by'umwihariko ashika muri 4 yose kuko bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi ngo biza kurangira abandi basirikare by'umwihariko abo bari babateye bamaze kumenya yuko rero harimwe abapfuyemo, baza guhita basubira mu mashamba ya Kongo byihuse. Amakuru kandi twaronse ava mu gisirikare by'umwihariko 5 mu bagize uwo mugwi by'umwihariko 5 mu bagize uwo mugwi by'umwihariko ngo babashije kumenyekana yuko rero bahoze mu gisirikare cy'u Burundi, ariko kandi bikaba bikomeza kugenda bitangazwa neza yuko rero batigeze barafatwa. Haraheze kandi igihe kitari gitoya by'umwihariko uyu mugwi cyangwa se uyu mugambwe wa Red Tabara by'umwihariko cyangwa se uyu muhari usanzwe urakorera mu mashamba ya Kongo by'umwihariko ukaba ukomeza kugenda ushimangira ko witeguye guhangana by'umwihariko n'ibikomeje kugenda bivugwa byose ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa byose. Uyu muhari wa Red Tabara kandi mu bihe bigiye bitandukanye wakomeze kugenda wumvikana ndetse unagaragaza neza ko witeguye guhangana by'umwihariko n'ibitero by'ingabo z'abarundi, ndetse uvuga ko rero witeguye kuzaza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo witeguye kuzotanga isomo rikomakomeye cyane kuri nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu gihe yakomeje kugenda avunira ibiti mu matwi. Abo muri Red Tabara kandi bakomeza kugenda baramusaba yuko by'umwihariko yakwemera agashyira mu bikorwa rero amwe mu masezerano yasinywe yarusha mu gihugu ca Tanzania, ndetse bakaba bakomeza kugenda banamusaba yuko by'umwihariko agateka kazina muntu kakubahirizwa ngakuri ubutegetsi bwiwe, amatora agategurwa neza ndetse n'ubutegetsi bugasaranganywa. Icakora by'umwihariko Fregis nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunywanyi wiwe Fregis Antoine Tshisekedi Chilombo Kongo
bose babaye nk'agati gakubiranye aho politike iri muri Kongo ariyo undi munsi musanga ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse gushika none abantu bakaba bakomeje kugenda bavuga ko ngo ivyo ngivyo ari akamaramaza. Andi makuru yihuta cyane nuko muri komine Nyabisinda rero hakomeje kugenda hagaragara inyuruzwa ry'abanywanyi ba CNL nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Abanywanyi b'umugambwe CNL rero muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi rero barabangamiwe cyane bidasanzwe kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 by'umwihariko haramaze kunyuruzwa abantu bashika kuri 3 bose, abandi barahunze igihugu. Ibiriko rero birabashikira birazwi na musenateri mu gihe rero amategeko yo gufata abo bantu yoba by'umwihariko ava ku mukuru w'imbonerakure mu ntara nshasha rero ya Buhumuza Shabani ni mubona rero asanzwe azwi mu babi menshi cyane nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Inyuruzwa rya Ezekiel Ndayisenga by'umwihariko ndetse n'abandi banyagihugu rikomeje kugenda rirateza inkeke, aho kandi hari n'amakuru avuga ko rero baba baramaze kugenda banicwa. Uwatanguye rero gufatwa yabaye by'umwihariko Ezekiel Ndayisenga umunywanyi akomeye cyane w'umugambwe CNL. Iyi CNL kandi ikaba ariyo yaje ku mwanya wa kabiri mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngaha mu gihugu c'u Burundi, by'umwihariko ubwo ari kiyongowe na Honorable Agatogwasa ndetse bikaza guteza ikibazo gikomakomeye cyane, ndetse gushika none igihugu c'u Burundi binyuze mu butegetsi bwacyo bikomeje kugenda biragerageza guca intege bamwe mu bayobozi ndetse n'abanywanyi ba CNL mu rwego kugira ngo batazongera kubotsa igitutu cyangwa se bakaba babasha kuba bokongera by'umwihariko kubagirana andi majwi menshi. Akaba kandi akaba yari n'umufundi by'umwihariko w'indimo moniteri agricole wa komine by'umwihariko Nyabitsindo. Ezekiel kandi Ndayisenga yarafashwe icyo gihe ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 hafi isaha 9 z'umurango, mu gihe yariko rero arataha avuye mu nama ku mugwa mukuru rero wa komine Nyabitsinda. Abamufashije by'umwihariko bari communauté bari muri communauté double cabine yirabura ifise rero iparati ya C051A IT. Bivuga ko rero by'umwihariko bari bambaye umwambaro w'igipolisi, ariko kandi akaba ata muntu aza aho baba bakorera. Uwo munsi nyine isaha 2 z'ijoro rero uwitwa Gahungu rero asanzwe arongoye ugwaruka rwa CNL muri komine Nyabitsinda yarafatiwe by'umwihariko mu rugo rwiwe ruri ku mutumba wa Nyabitsinda. Yarafashwe ari naho by'umwihariko yari agishika muhira, yatwawe n'abantu bambaye rero impuzu z'igipolisi bari kumwe rero n'abambaye izisanzwe bari muri iyo modoka nyine yari yajanye Ezekiel Ndayisenga kuri uwo murango nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Imiryango yaradondeje rero abayo irabura by'umwihariko igihe bitora rero umusenateri Anastasia ahishakiye yishyuye ko rero ababo bari mu minwa y'abajejwe umutekano, ariko kandi ntiyavuze abari bo. Imiryango rero yarashitse ndetse no muri Ruyigi irabura. Hari kandi abayibwiye yuko rero ababo bakuwe mu iperereza rya Ruyigi bajyanwa mu zindi ntara by'umwihariko. Iyo bivuze gutyo rero kenshi abanyurujwe ntibasubira gutorwa irengero cyangwa se ngo babashe kuba bobonwa, ndetse abangaba bakaba bakomeza kugenda bafise umutima uhagaze bavuga ko rero ababo baba baramaze kugenda bicwa. Uwanyurujwe wundi by'umwihariko ijya gatatu yabaye Bernard Ndowimana by'umwihariko inyankamugayo yo ku mutumba wa Ndaro wo mu komine Nyabitsinda. Uyu yararonse by'umwihariko amakuru ko aronderwa na Shabani nimubona umukuru w'imbonerakure ku Buhumuza, aca rero by'umwihariko arayanyaga ahungira rero mu ntara ya Gitega ku igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024 rero Bernard Ndowimana yafatiwe mu mugwa mukuru rero w'intara ya Gitega mu kabare bita rero GPGL kari kwibarabara rero rya mbere mu Gishwahili by'umwihariko Nyamugari, aho rero hari isaha 2 z'ijoro cyangwa se ku isaa 2:21. Abo mufashe rero bamusanze ariko arafata agacupa bashika bacakira rero baca bamwuriza
ka kaminote double cabine yera cyane ifise ibirigo bitabona rero ko ifise ibiyo bitabona kuva ubwo ngubwo rero nta gakuru kuyu mutama cyangwa se kuyu musore nkuko biriko biratangazwa. Shabani nimubona rero yahora azwi mu marorerwa rero by'umwihariko akorera mu ntara ya Muyinga aho rero yanyuruje yongera arica indiri z'abantu. Ubu ngubu rero ho aherutse guhabwa rero kurongora imbonerakure mu ntara nshasha rero ya Buhumuza igizwe n'intara za Muyinga, Ruyigi, Cankuzo n'igice cya Gitega. Amabi yahora akorera rero by'umwihariko i Muyinga ubu ngubu agiye kuyakorera aho ngaho by'umwihariko muri ako karere kose. Aho Shabani rero nimubona by'umwihariko ageze usanga afise ingufu kurusha ba Muramatari by'umwihariko ndetse n'abakuru b'igipolisi kubera ashigikiwe na Reverien Ndikuriyo asanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Aho rero muri komine Nyabitsinda rero bivugwa ko kandi Shabani nimubona yishikiye ku mutumba wa Ndaro arivugira mu nama rero ko ategerezwa gufata Bernard Nduwimana nkuko byaje kugenda biratangazwa, ndetse gushika none amakuru yakomezaga kugenda avuga ko rero yifuza kuzokomeza gufata n'abandi bantu bagiye batandukanye cyane abasanzwe barabarizwa bari barizwa cyangwa se abanywanyi b'umugambwe CNL bo muri komine Nyabitsinda. Bavuga ko rero ko urutonde rwabo Shabani nimubona arondera kunyuruza ari rurerure cyane ku buryo by'umwihariko bamwe bataye bagahungira mu gihugu ca Tanzania nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara kandi mu nkuru nabashije kubarondera ejo kandi by'umwihariko nari nabayibukije abanywanyi bashika muri batatu ba CNL nabo bakomeje kugenda baranyuruzwa. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda birakorwa rero mu gihe amatora yimirijwe ngaha muri iki gihugu, ariko kandi byose bikaba biriko birategwa cyane n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe amakuru akomeza kugenda aradusumira yerekana ndetse akanagaragaza uburyo ibintu bikomeje kugenda birazamba nga muri kino gihugu. Abantu benshi bakomeje kugenda baravuga yuko ndetse baranatangaza neza ko byinshi bikomeza kugenda birakogwa cyangwa se by'umwihariko uburyo igihugu cy'u Burundi gisigaye kirayobogwa neza, ariko nk'icyo muri Kongo gikomeje kugenda kirayobogwa nyuma y'amasezerano akomakomeye cyane ibihugu byombi rero byabashije kuba byogirana. Birasa naho byamaze kugenda by'umwihariko birahindura ibintu ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda yerekana ndetse by'umwihariko agatangaza abenshi batari bakeya, mu gihe abategetsi bombi bakomeje kugenda baragendera ku bikorwa bimwe cyangwa se ku miyoborere imwe. Guhera Tshisekedi rero yakumvira ndetse agatangura guhereza amahera nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, imitegekere ya Neva yarahindutse ndetse by'umwihariko ibintu bikomeza kugenda birafata indi ntera, ndetse gushika none abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bavuga ko rero mu gihe ibi bihugu bizokomeza kugenda abiba ibinywanyi by'umwihariko ibintu bizakomeza kugenda biraba bibi cyane, bikaba bizakomeza kugenda birahindura isura. Kuri uyu wa mbere uheze by'umwihariko hari ku igenekerezo rya 2 Nzeri umwaka wa 2024 Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiranye inama na mugenzi we rero w'Ubushinwa Xi Jinping i Beijing. Ni mu nama ya 24 y'ihuriro ry'ubufatanye rero bw'Ubushinwa ndetse na Afurika nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, Summit of the Forum on China Africa Cooperation, ndetse iyi nama akaba ari nayo kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda anitabira, ndetse biteganyijwe yuko nawe aza kugirana ibiganiro na mugenzi wewe Xi Jinping arongoye iki gihugu cy'Ubushinwa. Tshisekedi yahuye kandi na Xi Jinping maze impande zombi zemeranya ubufatanye mu bucuruzi, ubuhinzi by'umwihariko amahugurwa agendanye n'ububanyi n'amahanga ndetse n'uburimyi, ndetse no gukomeza ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ibihingo kandi by'umwihariko bikaba bitanga ishusho y'imikoranire kandi myiza cyane y'Ubushinwa ndetse na Afurika yose muri rusange. Perezida Tshisekedi kandi yagize ati nifuzaga gushimangira ubwitange bwa RDC muri politike imwe n'Ubushinwa nk'uko yakomeje kugendera bitangaza. Tshisekedi kandi yanashimangiye ko kandi Taiwan ari kimwe rero mu bice by'ubutaka rero bw'Ubushinwa, ni mu gihe kandi iyi ntara ya Taiwan yifata nka leta yigenga, mu gihe kandi Ubushinwa buyifata nk'intara yabwo yabwikuye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
Bwana Tshisekedi kandi aca avuga ko RDC igiye gukaza umubano n'Ubushinwa rero mu gihe izindi mpande zombi rero zisanzwe zifitanye amasezerano ashingiye rero ku bicuruzi ndetse no ku mabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Gushika none kandi kompanyi nyinshi cyane z'Ubushinwa zifise amasoko yo gucukura amabuye y'agaciro nga muri Kongo. Ubushinwa kandi buri mu bihugu Kongo rero ikunda kuguramo rero intwaro ikoresha mu gisirikare cayo. Leta ya Kongo kandi yagiye yigamba ko izizana kugira ngo rero izikoreshe ihangana n'umuhari ubagwanya wa M23 by'umwihariko ukomeje kugenda urigarura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye ngaha muri ico gihugu cane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ariko kandi ibi byose bikaba bigaragaza neza ko ata kintu na kimwe biriko biratanga, ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda aradusumira yerekana neza yuko uyu muhari ukomeje kugenda urafata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dukomeze gusubira mu masaha ari imbere turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa.